Nabaye bariko batubwira ngo barabanse. Na uje muri Ni kuvuga bakwanse wewe utarananatsa n'umuriro bro. Bakwanse na kariyere yawe itaratangura. Itaranatangura mani. Umaze kubona mwuga posho. Banderasi, Mr Kane. Ego abantu bafite amazina bro. Ujya ni Konso? Ni Konso. Konso. Abantu bafite amazina ni babiri. Ni Keza na Nana. Ego kweri. Kuko jewe hari handi hantu naka azomfasha kuduza ca kintu. Ego. Kugira gishikira abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Ariko ngurumva ngo sinokorera ngo kwa Diko ngo kubera ngo nidusange. Bona neza yuko nimba uzi neza yuko uriko Nekana kivuga ukicirondeza. Ego. Ukicirondeza kugira wifatire imitima ya benshi. Emeri vyagusavye nawe nyene ubikore. Ariko vyemere gusa iyo umukobwa twarababwiye ntiwemere kugarama. Oya. Ntiwemere kugarama. Baratubeshe. N'igikorwa cyawe man, je abakobwa babiri je ko barambabaza Kizana na bro. Kizana Nana n'abakinyi beza. Siko? N'abakinyi beza. Barazi gukina. Barazi gukina. One, two. Yeah. Ladies and gentlemen, welcome to Anasea. It's another day, another blessing. Tuguma twari gatanu indwi. Abafana bamaze iminsi bavuga ngo baradukunda kandi barakunda n'impanuro zacu. Cyane. Ubuheze twakoze ikiganiro duhereza kuri Major. Ego. Hari umufana yamvuze ngo bajya abahungu. Ngo sha. Basha ndabivuge cyane. Yavuze ngo bajya abahungu. Ngo bajya abahungu ngo kuba baratandukanye. Ngo nta gitangaje kirimo. Ngo byari bikwiye. Uwo n'umufana. N'umufana bro. Ibaze rero hageze aho umufana avuga nk'ivyo. Uzi ngo byari bikwiye. Uzi yuko aho rero yaciye abandanya ahantu neza ndiko ndaza. Ngo ijya filme bariko barasohora ba Mr Kane. Ngo bayigiriye promotion nabi. Ngo byaratumye bajya abakobwa tubanka. Ariyo mpamvu itari kirakurikiranwa. Je ayo audio reka ndayumve. Man, nari navuze ngo ama audio sindaya playing mugabo. Reka nakubwiza ukuri. Nakubwiza ukuri. Reka turabe aya audio nimba ndayaronka. Hari gihe bino bintu tujamwo. Bino bintu tujamwo. Ibaze mani hageze kuri level y'umufana avuga uko. Ibaze hinge twumva impamvu. Yaciye andungikira n'ijya link ya imbura nyituro iri kirasohoka. Ego. Urumva? Haba hariho impamvu bro. Yavuze man. Hinge twumve ko ari. Aha ikavuga abantu basuka imitahe. Uzi man ngo yari karavuga ngo ibintu bikunzwe n'ibintu by'indirimbo. Ahantu yavuze ijya filme man dushobora kuba dukora kano kazi easy. Siko? Ariko tugakorera amakosa menshi abafana. Urazi rero burya uno musi aho turi tugakorera amakosa menshi abafana kandi tukayakora mu buryo tutazi cyane. Hari igihe ukora ibintu ukibaza ngo jewe ndiko ndakora neza, ndiko ndacira inzira igikorwa canje, mugabo kumbura ikura dekona ahubwo biriko bituma kiya gikorwa cawe ucugarira amazi n'amatara. Kuko ndemeza neza yuko ijya cinema jewe isinema ku bwanje imbura nyituro narayikunze
irimwo ide Cinema shasha imeze neza. irimwo idea shasha tutari tunamenyereye ngaha mu gihugu cy'u Ego. Burundi Ego. aho usanga bakina ibintu vya societe. Ego. twari Tumukeze n'urya mukobwa Keza Films. Twari kuri YouTube. twari tumenyereye bro Mhm. ibintu vyo gukina ibintu vy'amasosiyete biba muri zirya filime z'abazungu Ego. iki mugabo aha mu Burundi tuca turabibona. Ego. Urumva? Ego. Ni filime nziza Mhm. imeze neza Mhm. ikoze neza Mhm. na ntuzereka tumuha amanota yiwe yayanditse na Elma Love. Elma Love ni Ego. nawe director Ego. eba n'amanota yiwe arayakwiye Ego. gusa ingorane imwe gusa ku bijyanye na promotion promotion yayo yayo man. yagenze nabi Uzi yuko Mm, ndibaza neza yuko barigeze kubona n'ikiganiro tugize kuba dukora. ego Tukababarira ati iyi base muko murazana ya mukayizana uyu mwanya ego ishobora kubicira igikorwa cyane. ego Ariko kubera ko hariho abantu baba bakeneye yuko wamubabwira ibyiza gusa wamubarira ikibi. ijya bezi rero n'uwo mufana yarambwiye ngo sha ngo bijya ngo birimwo mu bintu byatumye tuba nka bajya abakobwa ngo Cane, atani sinema man. nimwe barasohora Cyane bro. Kubera ko urabona Nibaza- izi. mu bisanzwe mu sinema ziriko zirasohoka Mhm. zaba za new generation Mhm. canke n'aba legend Mhm. ijya sinema yari itegezwa kubiyoboye man Ijya iriko irakurikiranwa cane cyane man. mugabo raba yara flopins Uzi yuko ari gihe umuntu mugira base. Siko kumva yuko Keza na Nana ari irya mbere bari bagaragaye mu sinema. Ijya base ntibari gukina base nk'ijya bro. oya Kuko bajya n'abana bashasha bro. Bariko bararondera fan base. ego Bariko barondera abafana. Wowe rero yumvire uri mushasha ukacushikira kuri ijya base. Nta n'umufana n'umuragira bro. naba bafana wari witeze ko ugiye kuronka naba bariko batubwira ibi Man, naba bariko batubwira ngo barabanse na uje muri ni sinema. kuvuga bakwanse wewe utarananatsa n'umuriro bro. bakwanse na kariyere yawe itaratangura itaranatangura mani. Twarabivuze bro, turabivuga ariko nagiye mbona neza yuko ari abantu benshi bagombye kuvyegereza umutima. Barabigaruka ko baravyegereza umutima ngo urumva ngo iki niki, ariko reka ndagisubiremo. Wowe uri mushasha, nta na kariyeri yawe uratangura, nta sinema nimwe yawe uranakina, ukacushikira kuri base ngo kandi ijya sinema ikindi naco washaka ntuzeye nana na Keza yari sinema nziza yobaduza ikabashira ku rundi rwego uti kubera iki bariko bakinana n'abastari ego umaze kubona mwuga Posho Banderasi Mr Kane ego abantu bafite amazina bro ujya ni Konso ni Konso abantu bafite amazina ni babiri ni Keza na Nana ego kweri kubera na Elma Love yaragaragaye mu sinema menshi tuvyemera ego na Elma Love arafite izina muri sinema ego kweri Keza na Nana nibo bashasha bari baronse ntuze occasion nziza baciye bashikira kuri base ituma haboneka n'umufana n'umwe abanka. Aha rero apana umwe gusa bro ni benshi mani barakubwira hajya ibintu bwiwe n'abantu babiri batatu haba hari abandi bantu benshi batabigaragaje benshi. Iyi sinema ubona neza yuko uzi yuko muri kino gihe hari hageze yuko bayigira promotion ego mu gihe iri kirasohoka bikene neza yuko muyigirira promotion ya nka ziriya base zagomba kuba nko muri ibi bihe muri ibi bihe bro niho byari biryoshe cyane mugabo uraba ubu bariko barayisora nivyo mugabo nta biganiro bariko barakora. Twebwe ndagisubiyemo kuri Anashare mu bisanzwe bagize promotion mu gihe kitarico siko sinzi uburyo na ntuze nabonye yari karabafasha mu bijanye n'ijya promotion
Elma Love muga byose nibaza ko yarabifisemo inyungu yavuga ati sinema nije nayanditse niyagera kure ego egare yuko nanje shika handi hantu ego kandi nivyo niko biri mugabo isinema ko yasohotse iriko irasohoka muri ko mukora iki kugira ngo ibandanye basi yinjiramo nubwo bigoranye yinjira mu bantu nubwo bigoye muri ko mukora iki kubigaragara nta kintu na kimwe kiriko kirakoga uretse gusohora uzi yuko ijya base gihe bayikinye mu nyuma bikaza kumenyekana yuko yari sinema atani gikugwa na kimwe twari bwababonemo Keza na Nana urazi yuko n'umufana ashobora kureka kuraba n'ijya sinema kubera ijya base bakinye ashobora kuvuga ati babantu bwabundi ahubwo baratubeshe n'igikorwa cyawe man je abakobwa babiri je ko barambabaza Keza na Nana bro Keza na Nana n'abakinyi beza siko n'abakinyi beza barazi gukina kweri usibye ko ari bashasha barabizi siko director wabo nawe namashugwe yiwe nimba yaraba directinze bakakina nka kurya ari bashasha ariko bashikiye muri base ishobora kubicira kariyere ya base nawe nyene ishobora kubabuza abafana kanaka ko bobashigikira yego kubera ivyo bintu ariko hari akantu bavuze tugitangura ngo bajya abahungu bo muri meja byari bikwiye yuko batandukanye ngo niko umufana bro yakubwiye navyo nera man yambwiye ibintu byinshi niwamubajije ati kubera iki yarabimbwiye mugabo sinobivugira kuri kamera kweri no ndabamara maji oya ndaza kubikubwira gusa bamenye ko aya makuru tuyafise nukuri kandi bashatse baturondere inbox ndababwire nimbuzi ukorera kuri social media siko ukabuhenda izina umufana mukaba mwandikirana n'umufana inbox na cyane ko ari umukobwa wumve neza yuko utari seriously muri ivyo bintu nanjye nta n'ivyonzi urumva yizera za kubimbarira behind oya sinobivuga no banda uraza kubimbarira ikiganiro giheze siko ni hatari urazi rero ikintu gusa dukwiye kwiga ni tugire promotion gute y'igikorwa tugomba dusohore kweli canke turiko turagisohora tugire promotion gute ivyo bintu turakwiye kuvyiga kuko isinema ni nyinshi si gusohora filme gusa hama ngo duce twicara ngo ubu rero ngo irasohoka hama ikindi nabonye kuri rya filme Imbura Nyituro ntibafise umunsi bayisohorera ntibafise amasaha bayisohorera nibaza navyo ni yuko bifasha uzi yuko birafasha kuko uzi yuko uzorabe nivyo nivyo bitunze turuwafa uzi yuko ivyo rero bavyita iki wibaza gira discipline uvuga ati jewe discipline nihaye niyo gusohora umunsi uyu amasaha ya uzi n'ikindi kintu hari ikintu ngira mvuge muri rusange yego abasiniyaste bose muri rusange abasiniyaste bose uza kugitahura uko ushaka ni uburenganzira bw'iwawe uza kugifata uko ukeneye urasohoye isinema hari amativi online ngaha ashigikira abasiniyaste naha tubari menshi hari ayandi wokorera ko ikiganiro isinema yawe karabwa uzi yuko isinema yawe yagiye kuri YouTube kugira wumve neza yuko wo kwandikira wa mu YouTuber yuko ukeneye ikiganiro kugira ucira inzira isinema yawe bikaba ingoma ubustare nabwo bwitiki nivyo wagaragaye mu sinema isinema yaronse ama views urindiye yuko rero izi akwandikira inbox
uzoze kuri Anashia ngo dukore ikiganiro kandi nawe uzi neza yuko wamaze gusohora isinema apana jewe uwo ari we wese umuntu w'umu YouTuber jewe umuntu w'umu presenter jewe umpa ikiganiro utakimpa nguma nkora suko siko Kubera uramaze kubona izi bro nici gituma ari kintu ngira mvuge ahubwo uyu muryango wa Truaf uramaze kubona izi basohoye isinema bajya bo bipanze muri vyose uramaze kubona basohoye bafise media bigirira ko promotion uramaze kubona basohoye isinema ari byo biko biraba kuri uyu mwana baheruka gusohora fiko harura fiko macana amaze gukora ko ibiganiro bro si menshi ego kumva yuko kugira promotion isinema yiwe urukundo niki ego kweri Anashia Diko Step Media African TV ni henshi yo ngo Akbundi man n'amacano menshi bro ariko we wasohoye isinema uryama urananiwe no kurondera bajye ba presenter umukora ikiganiro ciri sinema inzira urindiye yuko Dika azokwandikira inbox siko bro ni engineer wose hari abana ngaha benshi bariko barazamuka cyane muri sinema aba bantu bitwa ngo ba Mungu yupo aba bantu ngo bitwa banaka benshi bro siko muba murindiye yuko umuntu abarondera inbox aba bari ati ngo dupange ikiganiro tuzokore siko hari ikintu waruvuze ngo ubustare nabwo ibaze gushika ino saha dufate ni sinema keza ni sinema yiwe kuko niwe yinvestishe amahera siko kandi abana amashugwe yiwe arayakwiye none ko keza yashizemo iyo mitahe keza turiko turamubona ibiganiro none keza nakubaza mushiki wacu ukeneye African TV ze kurondera ari sinema ya mbere ukoza ko yirondera bro ukeneye Star TV sawa ukeneye Star TV bakurondere ni sinema yawe ukoze ya mbere urananiwe no guca inbox udafise iyo contact murondera umwandikire umubare ati jewe narasohoye sinema nijya wabonye ndakeneye emission cyangwa umurondera umuntu agufasha kubarondera nkubu nka kwanza keza yubahwe ari mu bakobwa bakeyi bihangiye imirimo icyo ni cyambere hama ikindi nk'ugiye abafashije kugira ijya base ni mwarimu ni Elma Love ego namugira umumanager amuronderera ivyo biganiro Malove afise connection nini ego Malove afise connection n'abamenyesha makuru benshi ni murondera ibiganiro n'aba-influencers benshi batandukanye ni murondera ibiganiro nimba muronsa amahera mukarondera n'aba promoters bagapostinga kuri Facebook sasa amafoto yanyu bagapininga link muri commentaire bakavuga ati hari sinema imbura ntinyiro siko rero ijya timu yose nikorane iraba ukuntu ijya sinema vraiment itoherera hajya muvuga ati je dukeneye yuko twicira inzira gute nukuri babandanye bayiduza kuko bose bizobagirira akamaro cyane man keza na bizobaduza baba abandi bantu hama Elma Love niwe yayanditse niyadugiga gishika handi hantu azoronka abandi bantu bamwizera bavuga ati twarabonye sinema wakoze congratulations n'amashugwe yawe akira tuguha akazi twandikire n'abantu bose izi abantu bose bari muri sinema siko nimba wewe usohoye igikorwa kanaka siko ariko ukacurindira ngo nakangaze kurondera kugira kwandikira ngo nakazorondera nimero yiwe kugira kwandikira ahubwo wari usohoye igikorwa wari ukeneye yuko wigirira promotion ego sikuri keza gusa ni anje abasiniaste mwese ibi bintu dukeneye gukorana gute ufise igikorwa nyandikira umbwira uti ndafise igikorwa kumenyekanisha hama nanje mfise ico ndagukeneye ko nka content ndakwandikire ndavuga ati
ebana ndabona iyi content yawe imaze iminsi itovye reka dukorane gutya uzi gituma n'ivyo bintu nanabivuze kenshi barigeze kuba bavuga cyane kuri Anashe ati iracagura abayemvite ati Anashe ngo irafise abiha ikiganiro bande oyi ukonyera abantu oya iha bande iha ikiganiro bande nico ndiko navuga ikiganiro bande urumva ngo kunuku hari mu brother akorera kuri Agateki yigeze no kubimbaza mu kiganiro Mr Vibe yigeze kumbarira ngo twe ngo harabo tujya kungo mahera tujya kamahera ngo baraduha mahera nanaza kukikwereka warabo tujya nibaze barayatuzanira shatu yaje warabo tujya kwa mahera kugira ngo warabo dukoresha warabo tudakoresha siko bande tudakoresha uravyumva nici gituma niko nakubara yuko muri cagi uzi neza yuko wasohoye igikoko ni wite yuko ngo nakane muvugana murondere muvugane yego mubarete je ndafise igikugwa kimfashemo siko kimfashemo ati dukora ukuntu ivyo ni ibintu bisanzwe ariko ugeze kuri ya level ngo kubera ko izi nimba ugiriye promotion kuri Anashe gusa je sinzo bigushoboza byose hari ahantu Anashe igera diko atagera ego hari ahantu diko agera Anashe itagera iki gituma niko nakubara yuko jewe nimba ibi bintu biza gutahura bake jewe nimba ndagukoresha igano kuri Anashe ariko hari handi hantu keneye gukora emission sana kuko jewe hari handi hantu naka azomfasha kuduza ca kintu ego kugira gishikira abandi bantu benshi bagiye batandukanye ariko ngurumva ngo sinokorera ngo kwa Diko ngo kubera ngo ntidusangiye ngo kwa Diko ngo kubera ngo ntituvugana nimuvugana gute naho mwoba mudasangira naho mwoba mutavugana muhuriye mu kazi ibuka kuri mu kazi muhuriye mu kazi nta bindi kuko natwe ngaha kuri Anashe dusangira n'abandi ibuka kuri mu kazi dusangira n'abandi kandi mu kazi simpaka ngo musangire nuko abantu bose bari muri cinema mumve neza yuko uzi neza yuko wakoze igikogwa gitegurire promotion gitegurire inzira ego iki gitumbona neza yuko hari abantu benshi uza gusanga muri cinema ngo African TV warabyumva bro hari akantu benshi bagumye bagaruka ko cyane nagira ndamuvuge ndaza kumukubarira yambariye ngo hari ukuntu ngo Franike wageze ngo kuri Chance ngo acakatisha kamera ariko nkibaza ati none Chance abuze iki kugira yandikire Franike bakore kuri African TV ngo twarabibonye ngo kuri Anashe ngo namwe twarababonye ngo hari kiganiro ngo bigeze bukoresha soro kujya munsi ngo naco twakoresheje soro oya ngo hari ukuntu ngo macano yari hajya ngo bajama bose ngo bafise amazina ku TV online ngo bagombye kwinyura ngo banaka ku mutima ati none ndakwibariza sawa reka ndaguhe nk'akarorero tuvugire uko nyene ubu dufate nk'umwana mushasha tuve kuri Keza umwana ari muri cinema ariko arazamuka ninde atari Keza nanana dufate abandi bantu Chance reka sawa reka tuvuge Chance siko ukeneye yuko umukubita uzorondera Chance ngo bakore emission oya Chance atirondereye juste Gaël apana ico rero ico kintu cibazeko ntumurondeye reka dufatire kuri African TV African TV ubu ni brand siko ni brand kuri Anashe duca hari iki niki ni brand kandi abajama bariyubakiye TV online yabo igeze heza siko uyu mwana Keve 14 yavuye muri Major ukeneye yuko African TV
ikwiruka inyuma Keve 14 oya ahubwo nagira yuko Keve 14 ari we yondera Frank tuze turaraba ibintu tuze turaraba ibintu Ngozi ngo arondere Jojo uzarondere Jojo gute oya Ozi ngo arondere nde wewe kwanza wakoze iki kwanza ubwa mbere ahubwo nawe niho warugeze yuko urondera ziya media kugira ukomere kuko ni wamara gukomera bawozi bazokwiruka inyuma bazokurondera ako muri cyagihe wowe nawe nyine utarakomera ukeneye yuko bakwiruka inyuma gute manzu murondere ukomere bagukure mwiki manzu murondere ukomere ega hari ibintu badatahura ne aha tuba turondera umwe wese inyungu ego sivyo nimba ndondeye diko jewe mfise inyungu yanje nshaka ego dikorera ashobora kuvuga ati iyo nyungu okay nimba ndondeye jewe kugira dukorane ibisabwa nibi ariko hari umunsi dika zondondera nawe azoba afise inyungu ashaka kandi nanjye nzotegereza kumubarira ati ibisabwa nibi kuko nacagiye twakorana yarambwiye ati ibisabwa nibi nanjye ubu hari cyane tukumvikana ati diko dukorane gutya na gutya ndagukeneye uzoza ego nawe ni wankenera zoba ndahari enje gituma ubona neza yuko nimba uzi neza yuko uriko nakana kivuga kunyira ukicirondeza ego ukicirondeza kugira wifatire imitima ya benshi emeri vyagusavye nawe nyene ubikore ariko vyemere gusa iyo umukobwa twarababwiye ntiwemere kugarama oya ntiwemere kugarama izi numva kimengo tworangiza duheze tworangiza ariko duheze mu guheza reka tubibutse yuko Mr Sami ego akarakira abakeneye gukina amasinema akarakira abakeneye gukina amafilme muri team Mr Sami ngo ari muri promotion bijya bintu none ko ntahora ndabibona n'uburyo bushasha bwa business yobu oya ni sawa ni vyiza kwa Sami navyo nahora mbona mugabo ndahora bibera inbox kwa Liberi hoho urumva bireruye ahubwo gusa ni sawa Nugani fresh gusa ni sawa Tengo mba niyandikishe kwa Sami ni sawa kandi bazi bagende kuko Sami amaze kuramura benshi ngo mbanje kwiyandikisha kwa Sami nanje ntangure gukina kweri uzugende naje nzogenda ndabeko noronka mu diaspora bwa bundi winjiye muri sinema mucuro mu diaspora none sivyo benshi barimwo ico nikindi kiganiro asante sana